hamwe inguvu gushinga urunani kugira la société civile abajeje intwaro n'abandi bose n'indi migwi bashobore kuzogwanya cyane gose igiturire bongere bakomeze intwaro ibereye mu cegeranyo c'umu consultant hariho abasabye ko mu outil yari yavuze hojamwo les ODD, les objectifs de développement durable, hakongerwamwo kandi na agenda ya 20 ya Union Africaine hamwe no gushiramwo muri ico cegeranyo c'umu consultant guhana abagirizwa corruption hama mu consultant yavuze ku ma point faible na ma point fort ariyo basavye ko umunywanyi wishira hamwe y'abashinga amateka yari yasavye ko boja barabegera cyane rwose bakaja muri vulgarisation kubera ngo bobo ishamwe ryabo y'abashinga amateka basanzwe bari en activité abahoze mu bashinga amateka n'abazoza bazonyinjiramo mugabo abavyifuza uko sagahato camwumva ko ari ishirahamwe ritandukanye na parlement donc basaba ko bashiramo kubera mu byo basanzwe bakora harimo plaidoirie na lobbying. Ibindi basavye abagiye baravuga bo hirya no hino basavye ko hojamwo mu bisata bitari bike hojamwo raba n'igisata ca minier secteur minier jejwe ubutare hamwe n'igisata kijejwe ama exoneration kubera usanga kenshi baja mu ntuze muri hariho abaronka ama exoneration basanzwe badandaza bongera bakavyumvikana hama basavye kandi ko ikintu ca suivi evaluation hanini parlement yawushiramwo inguvu ikakijamwo. Ikindi basavye ko communication hagati ya gouvernement y'u Burundi n'ibisata mpuzamakungu boja barakomunikana gose n'amakungu kubera abitaba amanama hirya no hino kenshi usanga bavuga inzego bagasanga Uburundi ntibazizi kandi bigira ico influence mbi kuri classement y'igihugu mu bijanye no kurwanya igiturire. Hanyuma basabye kandi ko hoba cane renforcement y'amanama hagati y'ubutegetsi société civile n'aba parlementaire ku vyerekeye kurwanya igiturire no ku renforcer la bonne gouvernance. Hanyuma kandi basavye ko umukuru w'igihugu afise engagement nyinshi gose cane zo kurwanya igiturire ko mugabo izindi nzego nazo zoca zijako zikabishira mu ngiro biboneka by'ukuri kugira igiturire kigwanywe biboneka. Kandi basavye cane benshi cane gose mu bavuze basavye ko hoba synergie ko abantu bokorera hamwe ko gukora urumwe ubunye ari ikintu atacu umuntu usanga ashitseko. Hanyuma rero n'abasavye ko hoba cane ivyigwa kuko ama recommandation avuye mu vyigwa ariyo kenshi usanga afatirwa ko haba hari ifatiro ryo kurwanya igiturire mu bintu vyanditse. Hanyuma abandi basavye hariho abasavye ko hoba élaboration ya code d'éthique
kuri gestion des finances publiques kuko les finances publiques byo bavuze ko ari ikintu usanga gihambaye gose mu buzima bw'igihugu. Hariho n'abandi bavuze ko buraba neza cyane gose hagakurikizwa la loi sur les incompatibilités kuko kwexerisa amabanga y'igihugu no kuja mu budandazi canke mu gukora iyindi mirimo y'ama affaires usanga bigwiza igiturire kubera usanga hariho abinjiza ibintu badatanze amakori n'ibindi. Hari ibindi vyavuzwe nko gusaba igiturire abanyamahanga baje gushira imitahe yabo ngaha anye usanga bibirukana bagaca baprefera kubijana mu bindi bihugu nko mu Rwanda n'ahandi batabagora. Donc baravuga ati ibyo bintu birabigwe hafi tubivugane abajejwe igihugu bose abanyagihugu bose babivugane kugira ibyo bintu bihagarare. Rero n'uwasabye abandi benshi cyane gose nk'uko umukonsulta yari yabisabye basabye ko hosubizwaho ubushikiranganji bujejwe la bonne gouvernance kubera bwari kirumara. Hanyuma hariho n'abasabye ko hojaho une nouvelle generation nshasha ishobora kuzogwanya by'ukuri igiturire no gusesagura amatungo ya leta no gushigikira intwaro rusange. Aho nabo wabisabye akaba yavuze ko hoba une éducation de base, indero kwigisha kuva abantu bakiri abana haba muhira canke mu mashure mato kugira babikuriremwo bibajemwo. Abandi hari ikindi gicasabwe no kugira decentralisation, kushiraho ibisata byose bya masentare mu gihugu cyose kugira abazitura ntibave Cankuzo canke Makamba canke mu Kirundo baza ibujumbura usanga bibavuna. Hari n'abaca baprefera guheba kudenonsa kubera ari kure yaho baja kubivugira. Hanyuma hari abasabye ko kandi bohana abagira iturire bose bataravye igihagararo. Hari ikindi cavuzwe, hariho umuhinga, hariho itegeko yishimikije rya CCRPD bamubwiye ngahanye ko igihonye riri perime deja le contenu yayo itakiri d'actualité ko ibyo yashizemwo yobikuramwo akaraba akabirandasa n'ibindi. N'ikindi kintu bavuze ko amategeko yose vyobandanya bikaja mu Kirundi. Hariho umushinga amateka yavuze ko ivyo bintu hariho amaprose menshi cane gose muri iyo sens. Hariho n'uwasabye yuko la société civile n'ivyo kudenonsa ariko ko yokurikirana neza iyo hari itegeko rigomba ribeho ikabikurikirana kuva rikiri mu ntego ritarashika kure igatanga amaproposition yayo, kuko wewe yavuze ati tugiye kubidenonsa byaramaze gusohoka usanga ataco turashikako.